Kaze mu kiganiro intwaro nziza mutegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Mu rukurikirane rw'inyigisho zateguriwe abanyamabanga ntayegayezwa b'amakomine, ikigo kijeje gukarihiriza ubwenge abakozi ba leta caratunganije inyigisho ku banyamabanga ntayegayezwa bo mu ntara za Kirundo, Ngozi, Muyinga na Kayanza. Izo nyigisho zari zerekeye kumenya ibijanye no kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Izo nyigisho rero zabaye kuva ku igenekezo rya 27 Ruhuma gushika ku rya 3 Ntwarante uwo mwaka. Umuyobozi mukuru ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yaratwiganiye intumbero nyamukuru y'izo nyigisho. Amaze iminsi hatangwa inyigisho ku bakozi bakorera mu makomine, no munsi hakaba hari haramukiwe abanyamabanga ntayegayezwa b'amakomine. Izo nyigisho zitangwa n'ikigo ca leta kiri mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kijejwe gukarihiriza ubwenge abo mu ntwaro, abo butegetsi bwegereye amakomine n'abandi bakorana. Intumbero rero nuko murazi ko umuntu ashikiye amabanga iyo ariko arakora akazi akariko kose burya nta muntu yikwitsa naho aba yaragiye ku ishuri, abakeneye ico twita kungura ubwenge, na cane cane muri iyi ngendo twagiyemwo, ingendo yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu kuva mu 2005 aho abanyagihugu bitorera indongozi. Ibyo inyigisho rero ziriko ziraba uno munsi ni ukugira ubwa mbere babigishe akazi bajejwe. Inyigisho zikurikirana, bwa mbere barabagishijwe ico bajejwe kuva bakironka akazi muri komine, ajejwe iki, tukabasigurira amategeko. Amategeko ariho yanditse neza, muga kenshi urasanga abantu bibagora kuyakurikiza, cane cane bikava ku kutayamenya. Izo nyigisho rero ziratunganywa kuva kuri abarongo b'amakomine, ba mustanteri, ku banyamabanga baba mustanteri aribo baba kuba hinga bajya twita abakose technique n'abandi bakozi b'amakomine, kugira umwe wese amenye uruhara rwiwe muco ajejwe cyo gukorera igihugu, gukorera cane cane abenegihugu. Ikijanye no kwegereza ubutegetsi kuko aha ni intumbero ni umunyagihugu, kugira umunyagihugu abone ati koko ubutegetsi ico nabutoreye abahari bariko bakorera ico nkeneye, akitorera ico kugwa kurusha ibindi, hanyuma komine kakirangura ikurikije uburyo buhari, kandi bagaheza bakamubwira bati biko bigenda gutya. Intumbero z'inyigisho rero uno munsi kuri guco twariko turakora uno munsi babigishije ibintu bitatu. Babigishije ico bita demokrasi locale, no kuvuga intwaro yo hasi, intwaro yegereye abanyagihugu yo hasi. Izo nyigisho zimara iminsi 5 kandi abazikurikiranye baraheza bakaronka urupapuro rwemeza ko bazironse. Inyigisho zimara iminsi 5 duca dutegura ikintu cerekana ko izo nyigisho zikurikiranye. Turaheza tukabaha rero urupapuro rwerekana ko yakurikiranye izo nyigisho. Nkuko mubivuze urwo rupapuro iyo umuntu arufise haraho rumukebura imbega none ko ufise urupapuro ushobora no kwereka uwo ari we wese ko ibintu wavyize, none koko urwo rupapuro nyene rwo rugaruka kuba kuza ruramukorako kugira nawe yiyemeze ko ivyo afise urupapuro abizi koko. Nivyo biheza bikamutuma ko aza arakubiteka akajisho kuri za nyigisho yize. Mbere n'izo nyigisho turazitanga mu mfunyapfunyo, bagaheza bakazoza barakubita kwijisho, kuko iyo leta iguhaye igitabo
kigufasha ko utumbereza ibintu ugifata nka Bibiliya ukaza uragisoma ukagiha n'abandi bakagisoma kugira ntihagire umuntu asubira kwihenda. Ni leta iba yashyizemo uburyo bwinshi ntibikeneye yuko ubwo buryo butagira akamaro. Naho rero tubabwira yuko ico gitabo kibabere inzira umuhora baze baragisoma. Noneho twanababwiye yuko aba bantu barafise ingene bavugana, n'ufise ikimugoye yobaza mugenzi we ati mbega muri za nyigisho iki twakibonye gute. Noneho natwebwe turaheza tukabaha amadresse, n'ufise ikimugoye turabahanura yuko kuvugana ni vyiza, araheza akabaza. Ariko nta makenga dufise turavye ingene babikurikiranye, turavye n'ingene babaza, urabona ko atagusamara ari inyigisho bari bakeneye cyane, nk'uko nabo nyene baza baravyivugira. Bamwe mu bakurikiranye izo nyigisho twayaze barashikirije akarusho bazibonyemwo. Inyigisho turimwo tumazemwo mwindwi ni inyigisho zitwigisha ukuntu twokwegereza bene gihugu ubutegetsi kugira ngo amaserivisi bakenera bayatore hafi. Hama kandi zitwereka kuntu abene gihugu aribo mushinge w'intwaro, kandi ko ivyo dukora dutegerezwa kubibakorera kandi tubaciyeko. Ikintu rero twe twashimye mwizi nyigisho iki kigo categuye nuko ni inyigisho icyambere zije ku rwego rushasha. Tumaze imyaka 2 mu rugwego, kandi izo nyigisho ntitwari bwazironke, kandi ari twe tujejwe no gutunganiriza bene gihugu. Rero zatugiriye akamaro kuko zabaye inyigisho zitwereka ukuntu duhezwa gukorera abene gihugu tujejwe. Ni inyigisho zitwereka ukuntu abene gihugu tubashikiriza ubutumwa, tubashikiriza ivyaranguwe, aho dushobora gukora dutumye canke tukigira canke dugakoresha inzandiko. Aho rero bashoboye kutwereka yuko igihe twigiriye twebwe nyene gushikira bene gihugu kubashikiriza ubutumwa ko ariho bifise akamaro. Rero ikindi naco twashimye nuko batweretse itandukaniro riri hagati ya concentration ya deconcentration na decentralisation. Aho twasanze ko decentralisation ko leta yafashe ubushobozi n'uburyo ibihereza komine kugira itunganiriza bene gihugu ijejwe. Dusanga muri deconcentration ko leta irungika mustanteri kugira ngo ashire mu ngiro ivyo leta yateguye. Rero duca dusanga yuko komine rero ko tutokwishinga tuvuga yuko ari leta izoza kubikora mu gihe yamaze kudutransfera ubushobozi n'uburyo. Rero duca turashima kw'ico kintu. Hanyuma ikindi gikurikira naho twabonye ko abene gihugu aribo bari au centre d'intérêt, kwibikorwa byose aribo tubikorera. Aho twabonye ko dutegerezwa kuba consulta, aho tugenda kubumviriza tukumviriza ibikorwa bariko barakora, ivyo bipfuza ko tubakorera, hanyuma tukabikorera ko mu gufata ingingo, canke tukakoresha concertation aho tugenda tukabumviriza, kandi ivyo bashikirije vyo nyene ico bashimye kiba arico duca dushira mu ngiro. Urumva ko izi nyigisho zaratubereye izingira kamaro ko zatweretse ibintu vyinshi. Hanyuma kandi hari ikindi zatweretse, aho zatweretse ubushobozi mustanteri afise mu gufata ingingo, ko hari aho arinda guca ku ba OPG babijejwe canke agaca ku bapolisi babajejwe, kandi bakaba baratweretse yuko kizira kwisamaza, na cane cane ko
aribo bajejwe izo ntwaro n'amaserivisi ari deconcentre mu ikomine aribo bayajejwe ko bategezwa rero kubikurikiranira hagufi. Navuze ko urugwego ari rushasha icambere, ndavuga ko bubaye ubwa mbere bene izi nyigisho tuzironka. Vyumvikane ko umuntu wese uko yarasanzwe azikora yazikora nk'uko asanzwe avyumva. Ubu rero baratweretse aho baca, turizera atankeka ko tugiye gukorera bene gihugu nk'uko bitegekanijwe kuko ukuntu bigenda twabibonye. Izi nyigisho twarimo tumazemo indwi yose zerekeye kumenya icyo ari cyo umugambi wa decentralisation dusanzwe turimo, no kumenya icyo ugamije n'ingene turangurira imirimo abenegihugu muri iyo decentralisation. Inyuma y'iformation twatahuye yuko ubu intwaro iteza gushira imbere cyane umwenegihugu. Ni ukuvuga ibyo duteza gukora byose teza gushira imbere inyungu y'umwenegihugu, hanyuma tukabikora tuyisunze amategeko. Icyo rero kigiye kudufasha cyane mu kazi kacu ka misi yose ko gukorera abenegihugu, na cyane cyane nko mu guhanura musitanteri ko byo tujejwe nacyo kirimo, ingo zose zizofatwa zibe izifatwa ku neza y'abenegihugu kandi zikurikije amategeko. Mu byo twara tubigenza nivyo hari nk'umugambi twifuza kurangurira ku mutumba runaka. Bwa mbere twaraye uko umugambi usanzwe uri muri PCDC cyangwa usanzwe uteguye mu cyo twita payine, kuvuga imigambi ibitekanije kurangwa muri uwo mwaka. Hanyuma rero dusanze uwo mugambi usanzwe urimo wari washikirijwe n'abenegihugu, tugakoresha inama y'uko umugambi ugiye kurangurwa, hanyuma tugasha tuwushyira mu ngiro. Ariko rero ubu nyuma y'ivyigwa tuweje kuronka twasanze ko naho umugambi usanzwe uri muri ya ntunganya imigambi mu myaka 5 canke umwaka umwe, ari ngombwa yuko duca tuvugana n'abenegihugu tukumva ku by'ukuri ko umugambi ari ukiri imbere, ubona ko wihuta gusumba ubundi. Hanyuma tujumvikanye ko uwo mugambi twasha tuwushira mu ngiro. Aho ni ku ruhande rumwe. Ku rundi naho twabonye yuko hariho imigambi tuba tubona yuko iri nkenerwa, naho abenegihugu baba batayibona neza ko yoje imbere. Intwaro tukavuga tuti turabona nawe no ko umugambi ukeneye cyane ko ari woje imbere. Murazi ko inka irafise amaso manini muga ntiyibonera, n'ahandi rero birashikayo ugasanga abenegihugu umugambi ntabona neza, mugabo intwaro ibona ko ukenewe gushika mu ngiro, tugaca kushira mu ngiro ku nyungu y'abenegihugu. Muri abo nyene bakurikiye izo nyigisho baremeza ko bagiye gukora by'ukuri muri ya ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Mu byo twize turabona yuko dutegerezwa kwegera cyane umwenegihugu, cyane cyane mu manama, mu ntumbero yo kumubaza ati mbega ivyo leta iriko irabarangurira bimeze gute, mbega mwehoho ivyo mudutumye nibihe kugira tuje kubibarangurira. Kenshi nibaza yuko twahora dufata n'ingingo tukagenda kuzishira ku benegihugu tutabagije n'inama, mugu no munsi mu nyigisho duhejeje guhabwa turabona yuko duteza kuja inama n'ingingo, kwingingo zimwe zimwe igihugu kiba kiriko kirashira mu yo canke commune, ahandi naho tukaja inama n'ingingo bivanye n'icyo tugiye kurangura. Ikintu gikomeye cyane mbona nk'akarusho ku ngingo tugiye kuza turafata no munsi, nuko zo ari ingingo zumvikanyweho ziganiriweho, kandi mbere ko dushira mu ngiro
duteza kuganira n'umwenegihugu kugira ngo vy'ukuri yumve yuko ivyo agiye kurangurirwa ari ivy'iwiwe, novuga gufata mu minwe ivy'iwiwe. Ikindi naco ibijanye novuga no guteba kuvyumva bizogabanuka, kuko umwenegihugu azobona ko ivyo ariko arangurirwa asanzwe ari we yabigizemo uruhara mu kubitunganya ubwa mbere na mbere hoho no mu kubikora, hanyuma bimaze no gukorwa akumva by'ukuri ko ikintu cyakozwe ari ciwiwe kandi akagira n'uruhara mu kubikurikirana. Je ku bwanje mvuga yuko uno munsi umwenegihugu n'intwaro bagiye kuyaga bumvikana ku migambi iyi canke iriya iriko irarangurwa na komine na leta muri rusange. Je ku bwanje nko muri komine nturukamwe ya Bugabira, ico numva nihaye nk'ihangiro nuko zino nyigisho twahawe naje neza kuza kuziha abakonseye ba musitanteri bajya bajejwe ivy'imibano n'ivy'ubutunzi n'ivy'inyubako na musitanteri nyene akaba arimwo kugira ngo ibitwaro nkingaha tubibasangize. Ariko nkanasaba yuko binashoboka izi nyigisho kuko twabonye ko ari zingirakamaro cyane, hateguwe n'undi muce wazo uhabwa abo basigaye byora akarusho cyane. Mugihe imbere yuko ivyo bishikwako jewe nkihangiro nihaye nuko nkishika n'umuyobozi antwara musitanteri naye kimubwiye yuko ivyo turiko turiga bihambaye kandi navayo tuzogira inama y'umunsi umwe canke iminsi ibiri kugira ngo ndabibasangize, gutyo nabo nyene ibitwaronse ndabatsitsireho gatoya, kuko sinoshika nkaho ababitwigishije bashitse. Muko biri kose ndazi yuko bizogira ico bihinduye ku kuntu twari dusanzwe tubanye nk'intwaro no kukungene twara dutanga service ku mwenegihugu. Abateguye izo nyigisho nabo nyene baremeza neza ko izo nyigisho ari ngirakamaro mu bajeje intwaro. Muri ivyo rero havugwamwo ibintu byinshi, ni ukuvuga umunyagihugu aratora indongozi, ahejeje gutora indongozi zikaja ku kivi zigakora ivyo babashikirije bipfuza, hanyuma mugabo nawe akagaruka akabwira abanyagihugu ati muri bya bintu twumvikana ko tuzorangura ibi byarakunze ibi navyo byarangoye kubera imvo izi nico bita rero mu gifaransa ico bita ngo rendre compte. Ico rero kigaca gituma rero imigenderanire hagati y'indongozi n'abanyagihugu iba myiza, n'abanyagihugu bakizigira aba batoye. Izindi nyigisho zahabaye nizijanye rero nayo amategeko kugira ngo abantu twariko turavuga bamenye ingene inzego zisumbasumbana. Turavuga ko komine zigenga ico bita autonomie de gestion financière, autonomie organique et financière, mugabo ntizigenga nk'akati kari mu ruzi. Mumenye ko komine kiguma ari igipande c'igihugu, duhereye hari muri organisation hariho igihugu, intara, komine, umutumba gushika hasi. No kuvuga rero musitanteri naho barikora muri komine bariko barakora baragira ico bita ababakontorora, abaraba ivyo bariko barakora, basuzuma ivyo bariko barakora. Uwa mbere yasuzuma n'userukira leta akaba ari buramatari. Uno munsi rero mu kindi bariko barigwa ariko ko bariga ico bita mu gifaransa la tutelle de l'État sur les actes de commune. No kuvuga isuzuma ry'ibikorwa komine zikora, no kuvuga ibikorwa byose komine ikora ku rwego rwa mbere birasuzumwa na buramatari, hanyuma umushikiranganje kugishika ku rwego rw'igihugu. Nico rero bariko barabereka kugira ngo bamenye mu byo bakora byose ko naho twavuze tuti barabwira abanyagihugu ibyo bumvikanye gukora, hanyuma no mu rwego rwo hejuru avuga ati iwacu muri komine kanaka biriko birarangurwa n'ibi, byagenze gutya, byagenze neza n'ibi, ingorane twahuye nazo n'ibi, kuko naho komine tuvuga ko yigenga ari ibyo itishoboreye hategezwa kuronkamwo ingufu za leta zishigikire cane cane mu migambi y'iterambere mikuru. Izo nyigisho ku bajeje intwaro zifasha mu gukinga amakosa yoshobora kwibonekeza. Kuba hoba haragahaze birashoboka cyane ntibishoboka, ariko ubushikanganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano ntiburindira ko haba ibirinda kuyangara. Bwama burondera ingene bufasha ayo makomine, bufasha abakozi ko bakora neza ku neza y'umwenegihugu. Nico gituma izi nyigisho, kuko ubwo bushikanganje nyene bufise ingene nabwo bufasha bukurikirana ibijanye n'intwaro hagati n'itunganywa ry'intwaro n'itunganywa ry'iterambere.
ntibarinda rero kurindira yuko biyangara, ariko iyo bishitse rero naho tugasanga hariho ivyari biko bigenda nabi, naha rero kaba kanya keza ko abo bahanuzi baheza bakikubita agashi bati bwa bundi mbega twahora tubikora ukutariko canke naho twahora tubikora neza hariho kandi bapfa ngaha bongeyeko. No kuvuga rero nico gituma ubwo bushikiranganji bwashyizeho iki kigo kugira bugume bwiyumvira ingene bwofasha iryo terambere biciye muri izi nganda zituma abantu bava aho bahora mu ngene bakora bakisununura. Abakurikiranye izo nyigisho baratekerewe impanuro kugira ivyo bize bazobishire mu ngiro koko. Akajambo no batekerera na sakandi nuko kuva uyu munsi boba abahanuzi koko ba mustanteri wa komine, boba abahanuzi babandi nyene batanga ico bazi, boba abahanuzi bakagenda mu mutima bazi ko ataco na kimwe barekuriwe gukora batisuzumye ngo barabemwo inyungu z'umwenegihugu. Ico ukora cose ugasanga umwenegihugu ntaco ahakura, nta kamaro, ku neza ushaka ukagiheba. Twaranababwiye yuko kugira umwenegihugu atera imbere umuha ikibanza, twarababwiye yuko iyo umwenegihugu utamuhaye ikibanza cyane cyane nk'iyajeho gusaba ijambo, ibintu biyangara ni vyinshi, kiretse ko agenda kugaye akagenda ababaye. Yumvira umuntu yarenze nk'imitumba 3-4 akaza kwikomina arondera ijambo akirirwa yicaye ngaho yataye umwanya. Erega nivyerekeye iterambere birahungabana kuko iyo aronka ako kanya hakiri kare yaheza agasimba akarima agakora n'ibikorwa vy'iterambere. Naho rero tubahimiriza yuko nibaje muri uwo murindi wo gufasha biyumvira bati uyu ndamufashije nkamukorera icyo yaje gusaba, hari n'ibindi aza gukora, hari n'indi aza gutabara. Umuntu ntazosubire kuza kwicara ngo amara umunsi amara imisi 3 agaruka amatike n'ibindi. Urumva turabasaba cyane ko uko twe turabibabwira bo bishira mu ngiro bakabigira ivyabo bagafasha koko, hamwe n'igihe tuzogira evaluation tuzobona yuko tutataye umwanya, tuzobona ko amafaranga ya leta atarayo guta, iyo asohotse aheza akagira akamaro. Akaba ari kuri izo mpanuro turangirije ko kino kiganiro cerekeye intwaro nziza, naho ubutaha.